Bakunzi ba Kanani TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Sindambirwa mwami Imana kuri nahaza izina ryawe kuko nta kindi ukwiriye Mana. Ukwiriye gushimwa nabo waremye bose, cyane cyane umumama akwiye kugushima kurusha abandi, wamuhaye agaciro kuruta abandi, wamugiriye neza mwami, wamuremye mu buryo budasanzwe kandi umuha umurimo haleluya udasanzwe. Cyo gituma umumama akwiye kugushima kuko wamugize udasanzwe Mana. Rero ushimagizwe na bose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze gutyo amen. Rero ijambo tugomba kuganira ni turabire hamwe umugore yakoze ibikorwa byiza bituma Imana idashobora kwihangana kubw'amarira yawe yagiriye neza iramuzura. Haleluya. Imirimo myiza umumama akora, imirimo myiza ukora, Imana ntita, Imana irayibuka. Haleluya. Mu gihe gikwiriye Imana irayibuka. N'abapapa nabo nyene imirimo myiza mukora Imana irayibuka. Ariko nuko turiko tuvuga ku mugore kuko hariho n'abandi bakoze neza abagabo Imana ibagirira neza. Reka rero dusome byakozwe n'intumwa igice c'9 turasoma kuva ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 42. Kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu cumba cyo hejuru mu igorofa. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari yari, bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati, ntutebe kudushikira. Petero arahaguruka ajana nabo. Ashitseyo bamujana muri ya gorofa. Abafakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana amakanzu n'imitamana Doruka yajishe akiri muri bo. Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati, Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abafakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Amen. Urumva iyi nkuru ni umugore yitwa Tabita ngo risobanurwa Doruka. Uyu mudamu yari afise umutima wagutse ukwigwamwo abantu benshi. Yakora ibikorwa vyiza, yafashe imfuvyi agafasha abapfakazi, akabashonera impuzu, akabagirira neza. Urumva yakoze ibikorwa bidasanzwe. Hama ngo umunsi umwe aragwara arapfa. Apfuye babadamu baravuga ati ibintu ntibibaho, ibintu ntibishoboka, Tabita ntashobora gupfa, ntashobora kudusiga. Ngo baravuza induru, babwira ati nimunyaruke mugende mubwire Petero. Anyaruka, Petero ngo araza. Hewe ngo bakarira baberekana ngo impuzu yabashone yatugiriye neza, uyu yaratugwanye, kumwese akavuga ibyo yakoze, undi akavuga ibyo yakoze. Petero biramurenga. Haleluya. No mwijuru Imana birayirenga. Haleluya. Muntu w'Imana, imirimo myiza ukora iravuga imbere y'Imana. Haleluya. Iravuga imbere y'Imana. Bantu b'Imana, nukuri ndabinginga kubw'imbabazi zayo, twige gukora neza, twige kugirira neza abandi. Byari intahe mpora numva z'abantu, ukumva ingene ari abana babi, ukumva ingene ari abana babi, ukumva abantu babavuma. Hariho n'abana baba mu miryango, sibo babona iyo miryango barayivuyemo.
cyangwa ukabona bamwe bakanatoroka akemera kuja mwibarabara cyangwa akaja kuba ahantu abaho ubuzima utameze neza muga akavuga ati uwo mwendo nk'amahoro simbane n'uyu muntu. None wumva uwo muntu vy'ukuri yoshaka guhezagirwa n'Imana. Erega burya umuhezagira udahabwa n'abantu burya no mwijuru ntawe ubufise. Haleluya. No mwijuru nta muhezagira ubufise, ariko Dorcas wewe yari afise umuhezagiro w'abantu aho nikora. Yari afise umuhezagiro bararira. Imana mwijuru yavuga ati no, aya marira sinshobora kuyirengagiza. Sinshobora kuyirengagiza. Hari rero ibintu umuntu akora n'Imana mwijuru na nyene ikavuga ati wapi ifoko nkora ikintu. Haleluya. Petero ashitse ngo acara bataramura ati nimugende, ngo ajaho ikiziga kiri, arafukama arasenga, Tabita aravyuka. Yavyuwe n'iki? N'imirimo myiza yakoze. Nawe uyu munsi muntu w'Imana imirimo myiza ukora irakuvugira. Ishobora kuba uriko irakuvugira n'ubu cyangwa ikazokuvugira ejo. Haleluya. Kubera igikorwa cyiza rikibora. Haleluya. Pikibora. Imana mwijuru iravuga ati sinovyirengagiza. Mbewe uyu munsi none wona abantu bakwirata kwiki? Mbega wewe uyu munsi ubona ufise intahe imeze gute? Aho ubaye muhira urafise intahe? Abo musengana mwishengero urafise intahe? Aho ukorera ku kazi urafise intahe? Mu muryango wa Elarge, muryango wawe munini apana mu nzu yawe urafise intahe? Izo ntahe nizo zikuvugira imbere y'Imana. Tabita nta kindi cyamuzuye. Nawe hari ibindi byawe nayo batariwe uko tuvuga Tabita yapfuye, ariko nawe hari ibintu byawe bishobora kuba byarapfuye, ariko ibikorwa byiza ukora bikazura ibyo bintu byawe, ukaje imbere y'Imana ukayibutsa. Haleluya. Ukayibutsa ngo Mana ibuke wa munsi, ugahagarara ku gikorwa cyawe wakoze cyiza ukacishuza Imana, kandi ubwo burenganzira urabufise. Urashobora kwibutsa imirimo myiza Imana ukayibutsa, Imana ikayihagararako kandi ikagukorera igitangaza. Rero bantu b'Imana twige gukora neza. Twige gukora neza birimo inyungu kuri twebwe, ku bana bacu, ku bazodukomokako. Ariko uraza umuntu asiga amateka mabi mw'isi akavuga ati yo tujye mwana mama wewe yari igikoko, ubundi akakubwira tujya mama wewe yari igitangaza, mama wewe yagaburira, mama wewe. Rero dusige izina ryiza. Nta na birebire ndababwira, nukuri ibi birakwiye. Message nuko ibikorwa byiza bivugira umuntu. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mana data rugira byose uri mwijuru, shimagizwa nyaguhoraho ko atana rimwe wirengagiza ibikorwa byiza dukorera muri iyi si. Nta na kimwe utandika, kuko wewe mwami Imana wavuze ngo ibikorwa byiza dukora nivyo bitubera umugisha kandi bikatubera tukazobironkera n'ibitsibo mwijuru. None reka mwami Imana abana babagira umwete n'ishaka yuko uzosanga imirimo myiza bakoze imbere y'amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.